data we Sabwe. nzanira yananga karubutse none ubuza kinanga garukiriza Oya, reka. nanje nje kwiyandikisha muri ibanga success award wayo ntari bubone ivyo navyo ngo nibiki none wewe Yego. ibanga success award ntayuzi Da. none uziki Ndazi. ntiyo nanga gusa Iyo. warahombye ntiwabimenya Umve. ahubwo uzobimenyera mu busaza iyo akataraboneka mu Burundi imbonesha kure ibanga success tv yarabateguriye ihiganwa ndangakaranga n'imyuga ryitiriwe ibanga success award hazohiganwa abandi bashaka abo bose bafise impano mu ntambo zitandukanye z'ikirundi imvyino ibicuba ukwivuga amazina kujisha umurisho w'ingoma n'ibindi tutari tuzi bigize imico n'akaranga vy'uburundi ayo mahiganwa azobera ku rwego rw'amakomine ku rw'intara mu turere arangirize ku rwego rw'igihugu abazoba ba mbere bazoshimirwa bishimishije nayo ku munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwicenda kuri hoteli Source du Nil isaha 11 z'umugoroba hazugururwa icese ibikorwa vya ibanga success award imbere y'abarundi n'abanyamahanga imbere y'abamenyesha makuru wa muhinga mu kuvuza inanga torobeka hazoba vugutira hazoba n'ikiyago kidasanzwe kizoremeshwa n'abahinga b'inararibonye mu bijanye n'imico n'akaranga vy'uburundi muzibonera amaso mu yandi Patiri Adriano Ntabona Dr Ferdinand Beramihigo Dr Pinda Ishimiye Dr Jean Bosco Manirambona Professeur Elisa Diki Professeur Clement Bigirimana Ambassadeur Cyprien Mbonimpa Rivardo Niyonizigiye n'abandi hazoca hatangazwa icese n'ikirangamisi co kwiyandikisha mw'ihiganwa n'ingene amahiganwa azogenda mu makomine yose agize igihugu c'Uburundi barundi kazi amashirahamwe atandukanye abanyamahanga kaze mwibonera ibinyagizwa vy'Uburundi mutari muzi kandi utazoza nta nkeka zicuza ibanga success award twibwirira iryo banga